Yesu agarukana ikiganza c'ubushobozi ishengero ryiwe mu gihugu ciwe mu kibanza gitunganye kure y'amadidane aho bari. Turirimba mu buryo bushasha Imana ishimwe kubw'ubwizigirwa bwayo. Muhimbaze Yehova n'indirimbo y'ijuru, munezererwe Isiyoni n'indirimbo. Yesu ubarika ategura abacunguwe bose kubwo igihugu cera kandi abirongorera mu ntsinzi. Mwumve indirimbo z'umunezero z'intsinzi, murabe uwo mugwi wegera nk'uko. Turirimba mu buryo bushasha Imana ihimbazwe kubw'ubwizigirwa bwayo bwose. Muhimbaze Yehova n'indirimbo y'ijuru, munezererwe Isiyoni n'indirimbo nziza. Yesu yubatse gusa ishengero rimwe mu buryo butunganye ritagira icyo ryagirizwa ryera, ariko kubw'ubushobozi bwo kurandura bwa Satani ryayerereye mu mwijima no mu ijoro ryijimye. Mu buryo bushasha turirimba ngo Imana ihimbazwe kubw'izigwa bwayo. Muhimbaze Yehova n'indirimbo y'ijuru, munezererwe Isiyoni n'indirimbo nziza. Yesu kwerezo ry'ibihe yegeranya abera biwe abo Satani yashwiragije, basubira Isiyoni banezerewe, aho umunezero uhoraho ubarindiriye. Turirimba uburyo bushasha Imana ihimbazwe kubw'ubwizigirwa bwayo bwose. Muhimbaze Yehova n'indirimbo y'ijuru, munezererwe hamwe munezerwe Siyoni n'indirimbo nziza. Turirimba mu buryo bushasha Imana ihimbazwe kubwo ubwizigirwa bwiwe bwose. Muhimbaze Yehova n'indirimbo y'ijuru, munezererwe Siyoni n'indirimbo nziza. Bene data na bashiki banje mu mwami, soyez salués très chaleureusement dans le nom précieux de notre Seigneur. ndabaramukije biva ku mutima mu izina ry'igiciro ry'umwami Yesu Kristo. Turashimira umwami yuko tugifise ubu buryo bwo kubona ubutumwa bwerekanwa kugira ngo twumve amajambo avugwa na Mwindata Frank. Umwami ashobore no guhezagira Mwindata Frank igihe aza kutuvugisha, aduhezagire igihe tuza kumviriza ijambo. Mureke nsome nk'ijambo ryo gutanguza, ijambo dukura muri gice cete ca mbere ca Yohana ca gatatu guhera ku murongo wa mbere gushika ku gatatu. Yohana cete ca mbere ca Yohana gice ca gatatu guhera ku murongo wa mbere gushika ku wa gatatu. Murabe urukundo uko rungana Data wa twese yatugiriye ko twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nico gituma abisi batatuzi kuko batayimenye. Murongo wa kabiri, abo nkunda none turi abana b'Imana, ariko uko tuzomera ntikurahishurwa. Ico tuzi nuko Yesu niyahishurwa tuzosa nawe,
kuko tuzomuraba uko ari. Verset 3. Umurongo wa gatatu, Et celui qui met cette espérance kandi en lui umuntu wese amuziga kw'ivyo ngo afite ivyo vyizigiro est pur. ariyeza nk'uko uwo ari uwera. Chers frères et sœurs, Bene data nous avons na bashiki banje, un but élevé dufise intumbero iri hejuru cyane imbere y'amaso yacu, ni kuvuga kwizamurwa ngo duhunge ibintu byose bizoshika no ku isi, dans la gloire. tubone kwinjira mu bwiza turi kumwe n'umwami. Travaillons de tous nos efforts Dukore n'inkomezi zacu zose atteindre cet objectif. kugira ngo dushikire iyo ntumbero ikomeye y'icubahiro. Munyemere nsome ikindi gice ahandi mu Baheburayo Verset 1, igice cya 4 guhera ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. verset 1. Umurongo wa mbere, Que la promesse d'entrer dans son nuko repos subsiste encore. kuko isezerano ryo gushika mu buruhukiro bwayo rikiriho, Qu'aucun de vous twiyubare kugira ngo kumbure ntihagire uwo muri mwebwe yumvirwa ko akererewe. Verset 2. Umurongo wa kabiri, Car le message de salut nous a été parvenu kuko aussi bien qu'à natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nk'abo, eux la parole qu'ils ont entendue ariko a servi à elle. ijambo bumvise ntiryabagiriye ikimazi, Elle ne trouva pas kuko la foi ritavanzwe qui l'ont. no kwizera mu mitima y'abaryumvise. Oui, chers frères et sœurs, Nibyo bene data na bashiki banje, notre foi profonde ukwizera nous lie kwacu kwibwinda kutufatanya n'Imana, nous y accroche. kandi dushaka gufatana nako. Twasomye Qu'aucun de vous ne ngo paraisse ntihagire n'umwe muri mwebwe asigara inyuma n'imyumvire. si à la fin nous restons en Ku arrière. iherezo dusanzwe twasizwe inyuma, mbega umubabaro ingene wowe umeze. Nico gituma dukore, Entrons en nous twigenzure, et regardons vers ce but hanyuma turabe iyo ntumbero, dukore ibintu byose kugira ngo tubishikeko. que ce matin aussi Iki gitondo naco serve gishobore gufasha à nous rapprocher. mu kutwegereza birengereye iyo ntego. Prions ensemble. Turasengera hamwe. Fidèle Père Céleste, Data wizigirwa, toi sois la louange, wowe l'honneur, uhabwe amashimwe, icubahiro tout ta kubwo ubuntu bwawe bwose, kubwo kugira neza kwawe, kubwizigirwa bwawe, que tu as manifesté ubwo à notre égard. Nous watugaragarije. sommes si reconnaissants Turashima cyane que tu nous aies appelés, yuko waduhamagaye, que nous ayons pu yuko entendre ta voix, twashoboye kumva ijwi ryawe, yuko twashoboye kumva umuhanuzi wawe, kandi tukaba byose twarabyembeye nk'uko wabiduhaye. il n'y a pas eu de plus grande grâce Nta buntu buhambaye buruta ubwo twaronse, kuko turagushimira mwami kuba placée sur les lieux wadushize mu kibanza kiri hejuru misi yose, hafi yawe, hafi y'ibirenge byawe. fait que nous puissions ouvrir nos cœurs Dushobore ce matin, kugura imitima yacu muri kino gitondo nous allons entendre. kubw'ijambo tuza kumviriza. Bénis-nous de la richesse Uduhezagire mu butunzi bw'ubuntu bwawe, uhezagire umukozi wawe, par qui tu nous parleras. uwo uza gucishamo tuvugisha. Turabigushimira, tugwa icubahiro cyose, amashimwe yose mu izina ry'igitangaza kandi ry'ubwiza rya Yesu, amen. Et le Seigneur nous bénisse. Umwami aduhezagire. Moi aussi, Nanje je voudrais saluer tous nashaka très cordialement kuramutsa bose bivuye ku mutima, kandi nipfurize bose Zurich, kuva Zurich bénédictions de Dieu, imigisha myinshi y'Imana mu mahanga yose no mu ndimi zose. puisse la parole du Seigneur, Ijambo ry'umwami en ces derniers moments, mwa kano gahe ka nyuma Jésus imbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo, accomplir risohoze
ico elle a été envoyée. ryarungikiwe. Si nous avons les yeux ouverts, Namba dufise amaso yuguruye, alors nous voyons bien ce ubwo qui rero se passe turabona sur la terre. ibintu biba neza ku isi. Guerre, bruit de guerre, Intambara, impuha z'intambara, ukuzazanirwa, puis vient hanyuma Gaza, hakaza Gaza, puis vient hanyuma Israël, hakaza Isirayeli, puis vient hanyuma Jérusalem, hakaza puis Yerusalemu, vient- ego, puis vient- hanyuma hakaza. Lire Twese dans la- turashobora gusoma muri Bibiliya ce qui va ibintu encore arriver. byose bizonashika. Frères et sœurs, Bene data bashiki banje, c'est simplement ni gusa que nous avons ou que ko nous devons, dufise canke dutegerezwa devons simplement dutegerezwa prendre gusa la méditation de la gufata parole ukuzirikana ijambo avec tout le sérieux possible, tubikomeje mu buryo bwose bushoboka kugira ngo bose mu buryo bwuzuye bose bamenye ingene ibihe bikomeye, bamenye ko ukuza k'umwami kuri ku muryango. Nous allons nous référer à Turagiye quelques passages bibliques, gufatira ku mirongo imwe imwe ya Bibiliya, en particulier na cyane cyane aussi la parole d'introduction. ijambo ryatangujwe iryo mwenda tashera yasomye, C'est simplement que chaque parole ni de gusa Dieu ko nous interpelle. buri jambo ryose ry'Imana riratukorako, Elle s'adresse simplement à nous. ribwira en gusa ce temps. twebwe muri kino gihe. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, Ikintu ce n'est pas uyu munsi ce qui s'est passé twitwararitse au temps d'Abraham, si ibintu byabaye mu gihe cya Aburahamu, mu gihe cya Mose, mu gihe cya Eliya, canke ibyabaye mu ntango y'isezerano rishasha. Nous sommes reconnaissants Turashima pour tous ces kubwo récits. izo nyandiko zose, ariko ubu Il s'agit de nous. bijanye no kuba ari twebwe. Il s'agit Ubu- des promesses Ubu bijanye no kuba ari amasezerano ont été données ayatanzwe afin que muri kino gihe leur kugira ngo accomplissement, abone umusoza kwayo, nous y ayons hanyuma une part. tubigiremwo umugabane mu buryo butumbereye. Commençons Dutangurane avec quelques versets. n'imirongo imwe imwe muri databog. Nous lisons de 1 Turasoma Jean chapitre 3, muri Yohana wa mbere, igice cya mbere cya Yohana, igice cya 1 gatatu, Jean chapitre 3, verset 1. umurongo wa mbere. Voyez quel grand amour Murabe du Père urukundo témoigné uko rungana data wa twese yatugiriye, que nous soyons appelés enfants de Dieu. ko twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Si le monde ne nous connaît pas, Ngo nimba isi itatuzi cyangwa ab'isi batatuzi, ne l'a pas connu. ni uko batayimenye. Remercié soit le Seigneur Umwami ashimwe pour une telle parole kubwo ijambo nk'iri, qui nous montre qu'en vertu de la puissance de la rédemption, yuko biciye ku bushobozi bw'umuzuko gucungurwa, twakuwe mu kugwa, turonka ikigongwe, turonka ukwiyuzuza, turonka imbabazi, turonka agakiza, kandi uko tukaba twacitse abana b'Imana. Turashimira Imana yizigirwa n'umucunguzi wacu mukundwa, umwana w'Imana watanze ubuzima bwiwe ku bwacu, kugira ngo abana b'abantu abo twari dushobore gucika abana b'Imana. Kandi nk'uko Yohana yabishimitse ko ngo kandi niko turi, ngo turi abana b'Imana. Umwami abishimigwe. Dushobora gusenga data wacu ari mu ijuru nk'uko byavuzwe kiriya gihe kera, ngo izina ryawe niryubahwe data, izina ryawe niryubahwe, nk'uko biri Matayo 6
umurongo w'icenda. Ariko ayo majambo ashobora gusoza gusa biciye ku bahungu bose n'abakobwa b'Imana. Abandi nabo nta bufatanye na bumwe cyangwa isano bagirana n'Imana nka data wabo. Data ni uwatubyaye, ni uwatubyaye bwa kabiri kubwo ibyizigiro, icizigiro kizima. Nicyo gituma dushimira umwami n'imitima yacu yose kubwo n'iri jambo naryo. Turasoma, tubandanye dusoma muri rero murongo wa kabiri n'uwa gatatu, cete ca mbere ca Yohana ca gatatu, murongo wa kabiri n'uwa gatatu. Abo nkunda, none turi abana b'Imana, ariko ko tuzomera ntikurahishurwa. Icyo tuzi ni uko Yesu niyahishurwa tuzosa nawe, kuko tuzomuraba uko ari. Kandi umuntu wese amuziga kw'ibyo ariyeza nk'uko uwo ari uwera. No kuri ibyo nabyo turavuga amen. Turi abana b'Imana, kandi ubuntu bw'Imana twarabuhawe, kandi mu by'ukuri dushobora gushira ubuzima bwacu mu bushake, tukabushira ku ruhande rw'umwami. Ntibijyanye no kuba ari iby'Imana igutegeka, ahubwo ubuntu, biciye ku buntu. Imana uko yakunze cyane abari mwese, ahantu hari itegeko naho turahamenya ngo mutegerezwa kuvuka ubwa kabiri, kuko biri muri Yohana 3:3. Uko ibyo ntibitegekwa n'Imana, ariko ibisigaye nabyo tubikora nk'abana b'Imana kugira ngo tunezereze, kugira ngo duhimbare umukiza wacu. Turashobora kwinjira muri buri jambo ryose rya Bibiliya, kandi tukisangamwo, tugashobora gusa gushema biva mu bwira bw'umutima yuko ibyo byasohoje muri twebwe kandi hamwe natwe, kandi yuko tugiye kugira umwimenyerezo mu guheraherezwa, kuko twese abavutse bwa kabiri tukaronka mpwemu yera, turongoregwa na mpwemu yera mu kuri kose. Kandi ukuri kurumvikana. Amen. Ukuri kumeze nk'umuco ku nzira yacu iyo dutegerezwa kujana. Ingene dukwiye kuba abashima yuko twaronse uguhishurirwa kw'ijambo ryera ry'Imana mu nkomoko yaryo. Turasoma muri Matayo igice cya 5 umurongo w'8. Matayo igice cya 5 umurongo w'8. Hahigwa abafise imitima itanduye, kuko aribo bazobona Imana. Uyu murongo muto nawo ufise akamaro gakomeye. Mu bintu byose byavuzwe muri uyu murongo, ikintu nyamukuru nuko tugira umutima utunganye, utanduye. Kandi Imana mu by'ukuri yarabiduhaye, tukagira ubuzima bushasha, tukagira impwemu nshasha. Amen. Ngivyo iby'Imana yaduhaye kubw'ubuntu.
kandi dushobora kugira umugabane qui ont le cœur muri abo bafise umutima utunganye verront Dieu. kandi bazobona imana Ce que kuko nous laissons chaque parole tureka de Dieu buri jambo ryose rigakorera muri twebwe kugira ngo volonté ukugomba gutunganye kw'imana gukoreke mu buzima bwacu. Nous lisons Turasoma Jean chapitre 3, muri verset Yohana 16, gatatu umurongo wa 16, verset 16. ubutumwa bwiza bwa Yohana 3:16, Car Dieu a tant aimé le monde kuko imana qu'il a donné kuko urukundo imana yakunze engendré abari mu isi ariwo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege quiconque croit en lui bw'umwizera wese ne périsse point, ntazapfe rubi mais qu'il ait la vie éternelle. ariko ahabwe ubugingo budashira. Amen. Ça, c'est en fait le verset le plus connu. Uyo ni umurongo uzwi cyane imana yakunze cyane abari mu isi Qu'il a donné son fils engendré byatumye itanga umwana wayo w'ikinege umucunguzi mukundwa umwana wayo Yesu Kristo afin kugira ngo chose nouvelle puisse ikintu gishasha gishobore kuvuka muri twebwe kivukire muri twebwe ce kuko est de la chair et chair iby'umubiri ni umubiri ariko a été engendré umucunguzi wacu yabyawe na mpwemu et en tant que fils kandi de Dieu nk'abahungu nous avons n'abakobwa été b'Imana engendrés twabyawe ubwa kabiri biciye kuri mpwemu yera kandi dushobora kugira umutima utunganye. Si ibintu byo kwibaza gusa ariko ni ibintu bifatika by'Imana, ibintu ivyo tubera abashima biva mu bwira bw'umutima. Turasoma muri icete cya mbere cya Yohana 2:28, icete cya mbere cya Yohana cya 2 umurongo wa 28. Nanone bana bato mugume muri we kugira ngo niyahishurwa tuze dushire ubwoba ntiduteteregwe imbere yiwe ahazozira. Amen. Mbega ijambo rikomeye ngo kugira ngo ntihagire n'umwe muri mwebwe asigara inyuma canke akerererwa, umwami Imana ashobore kugaragaza muri twebwe ugukomeza gukuraho ukwishiramwo byuzuye, ukwizera byuzuye, ukumvira byuzuye, ukumvira kuva mu kwizera, ntitugire na gato ubwoba kuko umwami azoza ngo ariko azoza ku bwacu kuko byanditswe ngo umugeni na mwemo bavuga ngo ngwino. Dushobore kugira umugabane mu mukuku watoranijwe, tugire umugabane mu bantu muri kino gihe bizeye Imana canke bizera Imana kandi baronse amasezerano kandi bashobora kugira umugabane mu byo Imana ikora ubu. Ku mwami wacu ahabwe icubahiro. Ndabasabye bene data n'abashiki banje, emera buri jambo ryose, emera buri murongo guhera ku cambere gushaka ku canyuma. Ni mu bisome muvyumvirize, musome mwumvirize kuko umwami aratuvugisha mu buryo butumbereye biciye ku ijambo ryiwe ryera. Turasoma mu Baheburayo igice cya 4 umurongo wa mbere. Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa mbere
Puisque la promesse d'entrer dans son repos nuko kuko isezerano ryo gushika mu buruhukiro bwayo rikiriho, qu'aucun de vous twiyubare kugira ngo kumbure ntihagire uwo muri mwebwe est en arrière. yiyumvirwa ko akererewe, ko asigaye inyuma. Oui, Ego, la promesse isezerano autour de Jésus-Christ ryo kugaruka est si proche. kwa Yesu Kristo riri hafi cyane. Et c'est pourquoi Nico gituma nous devons proclamer la tegerezwa parole avec kuvuga tout le sérieux ijambo possible. tubikome Le temps tubifata nka nkama mu buryo bushoboka. Igihe dans le repos cyashitse cyo kwinjira mu buruhukiro bw'Imana selon la promesse que le Seigneur nous bihuje a donnée. n'isezerano iryo umwami yaduhaye, Et à nouveau, kandi l'accent mu buryo est bushasha hashimikwa aucun ngo ntihagire n'umwe muri twebwe précieux frère atari wewe mwene data w'igiciro, mushiki wanje w'igiciro, ntaco bitwaye igihugu ico ari cyo turimwo, ntihagire n'umwe de vous muri mwebwe paraisse être resté asa nuko ariko asigara inyuma. Je voudrais revoir Nashaka kubona bose canke bose, kandi umwami wacu mukundwa nawe yashaka kubona bose, kandi ntihakwiye kubura n'umwe. je voudrais revoir Yoshatse kubona il a abo bose, écrit abo yanditse amazina mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama imbere yo kuremwa kw'isi. s'il vous plaît. Ndabasabye, Nous sommes si proches turi hafi cyane, de Jésus hafi y'ukugaruka kwa Yesu Kristo, que nous devons ku buryo insister avec dutegerezwa tout le sérieux gushimika mu buryo bwose possible de la tiédeur, bushoboye. Nimuve mu gukonja, la lourdeur nimuve mu kugumarara, muve muri byose, de cette parole hanyuma iri jambo rishobore gusohoza en nous tous. muri twebwe twese, ngo murondere ubwa mbere na mbere ubwami bw'Imana, ibisigaye nabyo muzobihabwa nk'inyongera, uko biri muri Mateyo 6:33. Uko rero ubwa mbere turondera ubwami bw'Imana, amasezerano ayo Imana yaduhaye kugira ngo asohoze biciye kuri twebwe. Et cela arrivera Ibyo dans le saint nom de bizosohoza mu izina ryera rya Yesu. Amen. Nous lisons des versets Turasoma mu Baheburayo cya 4 umurongo ure wa kabiri, chapitre 4. Baheburayo cya 4 umurongo wa kabiri. Car le message de salut nous est parvenu aussi. Kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza bw'agakiza nkabo, À ceux-là, ariko la parole ijambo entendue bumvise n'a servi à rien, ntiryabagiriye ikimazi, parce qu'elle ne trouva pas la kuko foi. ritavanzwe no kwizera mu mitima y'abaryumvise. Oh, chers O frères et sœurs, bene data na bashiki banje, cette parole, aya majambo, ce verset, uyu murongo, à quoi sert un message ubutumwa que nous écoutons bumaze iki ubwo twumviriza, si nimba il n'est pas lié avec la foi et l'obéissance? butafatanije no kwizera no kumvira? Kuri aho twumvira mwene data Qui avait Branham reçu le mandat direct yari yahawe igikorwa gitumbereye kiva ku Mana kugira ngo azane ubutumwa bw'Imana bw'ijambo bwategerezwa kubanziriza kugaruka kwa Kristo. C'est à lui qu'a été confié Niwe la tâche yahawe igikorwa cyo kugarukana imitima y'abana b'Imana ku kwizera kwa ba data. Chers frères et sœurs, Bene data na bashiki banje, après son retour à la maison, inyuma yo gutaha kwiwe mu rugo, grâce de Dieu, naronse ubuntu buva ku Mana, j'ai accompli kandi le mandat nakoze igikorwa, kandi natwara ijambo mu isi yose. Ariko irindi rimwe j'ai l'insistance
turafise ugushimika kuri ibyo. Ibyo nta kintu na kimwe byabamariye muri kino gihe, kuko batavanze ubwo butumwa bw'Imana mu kwizera no mu kumvira. Ibyo we ubihabwe, nanjye ndabihabwe, natwe twese ngo twizere n'imitima yose, mu by'ukuri n'imitima yacu yose, kandi dukore mu kumvira ibintu byose umwami yadutegetse. Turasoma muri Luka 24 umurongo wa 49. Luka 24 umurongo wa 49. Umve cyangwa ngo mubimenye neza, gira mbarungikire cyo data yasezeranye, ariko mugume mu gisagara kugeza aho muzokwambikirwa ubushobozi buvuye mu ijuru. Aya majambo nayo n'ay'ingirakamaro bikomeye, si isezerano gusa, ahubwo n'ubutunzi bwose bugize iryo sezerano, ngo nzobarungikira ubutunzi buri mu isezerano. Ni kuvuga ngo ibintu byose biri muri iryo sezerano nzobibarungikira. Rero ntibijyanye no kuba ari isezerano ata kintu kirimo, ariko ni isezerano ryuzuye ibintu byose Imana yari ifise kuduha. Ibyo bintu byose biri mu isezerano, Imana yamaze kubiduha, kandi dukeneye gusa gushima biva mu bwina bw'umutima. Uko rero si isezerano gusa, ahubwo n'ubutunzi bwose buri mu isezerano, ibintu byose bijyana naryo biba biri mu isezerano. Kandi turashimira umwami Imana yuko ntidufise isezerano riri gusa, ariko dufise isezerano ryuzuye, ubutumwa bwiza bwuzuye, agakiza kuzuye, kwishikana byuzuye, byose biri ngaho. Kandi dushimira Imana n'imitima yacu yose ku bw'ibyo. Turasoma Baheburayo 3 umurongo w'indwi. Baheburayo 3 umurongo w'indwi. Nuko nk'uko Mpwemu Yera avuga atubwira ati, uyu munsi aho mwumvira ijwi ryayo ntimukomanaze imitima yanyu. Umwami ashimwe. Uyu munsi nimwumva ijwi ryiwe, misi yose ariko havugwa uyu munsi. Ntitukibaye muri ejo ya kahise, ariko tubayeho uyu munsi. Kandi Imana ntiyaduhaye amasezerano y'ejo haheze, ariko na y'uno munsi. Kandi ababaye ejo haheze baronse ibyo Imana yari yaragenye ku bw'ejo haheze. Kandi twashoboye no kubona ubugorozi, ingene Imana yagenda irahishura ijambo ryayo intambwe ku yindi, ibyegeze imbere. Ubu rero turiko tuba mu ndunduro yabyo, uguheraherezwa ku bw'ubuntu. Uko rero uyu munsi canke ijambo ryari rifise agaciro mu gihe c'ubugorozi ntiribwirwa twebwe canke mu bihe byakurikiye. Turashimira Imana kuko buri jambo ryose rifise agaciro kuri twebwe, ariko ubu hashimikwa ko uyu munsi
mbega À quoi servira-t-il mbega de byoba prêcher bimaze ce qui iki s'est passé à kuvuga l'époque de ubutumwa Wesley, ku bintu byabaye mu gihe ou cya ce qui Wesley s'est passé à l'époque n'ibintu de Luther, byabaye mu gihe ou cya ce qui Luteri s'est passé n'ibyabaye dans le passé? mu gihe cya kahise Si nous ne pouvions pas namba comprendre tudashobora gushinga intahe nimba tudashobora gushinga intahe ku byo imana yasezeranije muri kino gihe n'ibyo umwami yatanze n'ibyo yakoze ubu bene data na bashiki banje mwebwe abizera ubutumwa bw'imana isezerano ni ryanyu l'ensemble kandi bien qu'elle compte. n'ubutunzi bwose burigize kandi ku bw'ubuntu bw'imana tugiye mu by'ukuri kugira umwimenyerezo muri byose gushitsa kugusohoza kuguheraherezwa igihe cyo kugaruka kwa Yesu Kristo umwami wacu amen. Nous lisons turasoma Malachie 3, muri Maraki gatatu ou Malachie 4 en français, mu kirundi ni Maraki kane verset Maraki 5. kane murongo wa gatanu Je vous omve enverrai le prophète Élie nzobarungikira Eliya wavugishwa nanje avant umuhanuzi que le uwo jour munsi woraho wambaye kandi uteye ubwoba utarashika. chers frères et sœurs dans le monde entier, Bene data na bashiki banje b'igiciro mu isi yose na cyane cyane bene data b'abakozi dutegerezwa gushimika kuri no sezerano muri buno butumwa. Ntihakwiye kubaho ubutumwa buca ku ruhande rw'ibyo Imana yasezeranije muri kino gihe. et nous avons deux parties Kandi dufise ibice bibiri dans le verset de Malachie 4. mu La gice première partie, cya Maraki kane. Igice cya mbere azogarukana imitima ya base ku bana. c'est accompli Iryo dans sezerano le ministère ryasoreje de mu bukozi bwa Yohana Umubatizi comme nous en avons le témoignage nk'uko tubifitiye dans le chapitre 1 verset igishinga ntahe muri Luka wa mbere muri Luka igice cya mbere umurongo wa 17. Yohana Umubatizi yari umugabo umuntu yatumwe n'Imana mu kuza kwa mbere kwa Kristo préparer kugira ngo ategure inzira y'umwami il a paru dans les kandi et dans la puissance yaserutse mu bushobozi pour préparer au no mu Seigneur mpwemu ya Eliya kugira ngo ategurire umwami ubwoko bururanye. la deuxième partie de Malachie Ariko igice cya kabiri cyo muri Maraki kane B. mu kirundi ari igice kimwe agace ka kabiri mu murongo wa gatandatu Que le prophète havuga ko uwo muhanuzi imbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo azogarukana imitima y'abana b'Imana commencement ku ntango ku kwizera kwa ba data ku byabaye i Yerusalemu passé depuis n'ibintu byabaye guhera ku gusukwa kwa Mwemu Yera no ku gutanguzwa kw'ishengero ry'isezerano rishasha. Kandi turashimira cyane Imana les quatre évangiles mu butumwa bwiza bune mu mavanjiri ane parler de tubwigwa mukiza wacu mukundwa umwami wacu ingene turi abashima. et je Kandi conseillerais nogira inama bose lire en particulier basome mu buryo budasanzwe les derniers chapitres ibice bitatu dans les quatre bya nyuma mu mavanjiri ane quel chemin kugira ngo brillant notre Seigneur mubone inzira isuzuguritse iyo umwami yategerejwe gucamwo kugira ngo asohoze ugucungurwa Et alors les ku musaraba. larmes nous viennent. Aho rero amosozi araza tukamenya ko Comment Dieu a tant tukamenya aimé. ingene Imana yakunze cyane abari mu isi. Twari twarahonye ta byizigiro atamana muri buno buzima, Et ainsi nous kandi remercions le Seigneur. uko rero turashimira umwami Imana yacu Oh, la kubwo rédemption. ugucungurwa kwasohoje. L'essentiel Ikintu nyamukuru ubu est véritablement que le cœur mu by'ukuri ni uko tous les enfants de umutima w'abana b'Imana bose à la parole ugarukanwe ku ijambo aux enseignements ry'inkomoko, originaux, ku nyigisho z'inkomoko, qui était au commencement, ku byari biri ku ntango byose, don de l'esprit
ku mpano za mwemu ibyamwa la conduite de l'esprit. bya mwemu ku burongozi bwa mwemu kandi dushobore kugarukanwa kuri ibyo byose Remercions le Seigneur kandi turashimira umwami de ce qu'il a envoyé son yuko serviteur, yarungitse umukozi wayo umuhanuzi mwenda Branham nous ramener kugira ngo au commencement atugarukane et ensuite ku nous faire ntango hanyuma expérimenter l'achèvement par grâce. dushobore kuba Je t'en prie. umwimenyerezo wo guheraherezwa ku bw'ubuntu Nous lisons turasoma muri Hoseya kabiri verset 1b. agace ka kabiri k'umurongo wa mbere Osée 2, Hoseya verset igice cya kabiri 1b. agace ka kabiri k'umurongo wa mbere Et il arrivera qu'au lieu qu'on leur dise, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Amen. amen. Cela se réfère à nous, Ibi option, qui ne faisait bifatira pas partie du peuple de Dieu. ku bihugu bitari biri Même mu maintenant, bwoko bw'Imana ariko il était ubu déjà écrit kubera yuko dans les promesses de l'Ancien Testament. byari byanditswe mu masezerano y'isezerano rya kera hakavuga ngo nzoguhindura umuco w'amahanga Extrémité gushitsa de la terre. ku mpera z'isi Selon Isaïe 49, nk'uko biri muri Yesaya 49:6 gucungurwa kw'amahanga c'est parti dès le début. byari birimwo guhera ku ntango Imana yatanguranye na Isirayeli Et il achèvera kandi avec izorangizanya na Isirayeli au milieu ariko hagati hagati aho harimwo ishengero car ry'abanyamahanga Dieu le Seigneur kuko directement umwami inclus dans la promesse yashize mu isezerano cyangwa yavuze mu isezerano yahaye Aburahamu aravuga ngo imiryango yose yo ku isi izohezagirirwa muri wewe nk'uko biri mu itanguriro 12:3 kandi niko byagenze yego mu mahanga yose mu ndimi zose mu miryango yose umwami yikuyemwo umukuku wacunguwe n'amaraso abantu bose bari mu kuzuka kwa mbere et qui participeront kandi à l'enlèvement. bazogira umugabane Et cette mu souveraineté izamurwa la promesse yibutse isezerano ryiwe nous a introduit. kandi yaradushizemwo Pouvons être reconnaissants. ese ukuntu turabashima bene data n'abashiki banje Soyons plus reconnaissants tubandanye kuba abashima turushirize kuba abashima kubwo iby'Imana yakoze muri twebwe en ce temps. muri kino gihe Je t'en prie. Nous lisons de turasoma 1 chapitre muri Petero wa mbere igice cya mbere au verset 16. umurongo wa 14 gushika kwa 16 À partir du verset 14. dore ku murongo wa 14 Comme des enfants obéissants, mumere nk'abana bagamburuka conformez pas vos vieux convoitises que vous aviez autrefois. ntimwishushanye no kwifuza kwanyu kwa kera ko mu gihe cyo kutamenya kwanyu Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi ariko soyez nk'uko yabahamagaye ari yera namwe aba ariko muba abera mu ngeso zanyu zose amen amen quelque chose. hari ikintu hano nashaka Nous devons kuvuga vraiment nous dépouiller du vieil homme. dutegereza by'ukuri kwiyambura umuntu wa kera tukambara umuntu mushasha Et selon la justice de Dieu, aremwa mu kugururuka kw'Imana kugira ngo puissions aussi subsister dushobore devant kuguma Dieu. duhagaze imbere Et que notre y'Imana vie hanyuma puisse ubuzima être bwacu une vie sanctifiée, bushobore kuba ubuzima bwejejwe buherejwe Imana bushikaniwe Imana umwami wacu yaravuze ngo ndiyeza ku bwabo aussi kugira ngo sanctifiés nabo dans la vérité. babe bejejwe mu kuri Dans Jean 17, nk'uko biri 19. muri Yohana 17:19 kandi Expérimenter
la sanctification uko dans la parole de Dieu. twabaye mu kwezwa biciye mu ijambo ry'imana, atari ukwiyeza kwacu Une rédemption propre. twiharije acanga ugucungurwa kwacu bwitwe, ariko agakiza kuzuye biciye mu bushobozi bwo gucungura ibyasoreje ku musozi Karuvari biciye ku maraso y'umwagazi w'intama. Kandi dushobora kumenya yuko si twebwe twiyeza, ahubwo ijambo twaronse mu kwizera niryo ritweza ngo ubeze mu kuri kwawe, ijambo ryawe niko kuri. Yohana 17:17. Ukwiyeza kwacu bwite kurashobora gusigara muhira, dukeneye ukwezwa kuva ku ijambo ry'Imana. Turasoma mu Baroma igice 8 umurongo wa 30. Et ceux qu'il a prédestinés, Abo les a aussi appelés. yatoranije kera yarabahamagaye, Il a appelé, abo yahamagaye aussi justifié. yarabatsindanishirije, Il a justifié. abo yatsindanishirije Il leur a aussi donné la gloire. yabahaye ubwiza. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Bene data na bashiki banje, recevez-le. tubyakire kandi dushimire umwami ku bw'ibyo, abo yahamagaye, abo yatoranije, abo yatoye, abo yageneye kubana nawe mu bwiza. En eux, il n'a pas seulement commencé, Muri bo ntiyatanguye gusa, il a ahubwo déjà achevé yamaze no kurangiza. aux yeux de Dieu la Mu maso y'Imana, umukoko wacunguwe n'amaraso déjà vêtu de blanc. wamaze kwambara ibyera ku nkombe y'ikiyaga cy'ibiyo. Umwami Imana yarazi imbere y'igihe uzizera, uzemera, uzumvira. Et ainsi, Uko rero lui qui a commencé son œuvre, uwatanguye igikorwa ciwe muri twebwe, il l'a fait et il l'achèvera. aragikora kandi azokirangiza, uwo ahabwe icubahiro. Turasoma Verset 4. umurongo wa 14 mu Baroma 8 umurongo wa 14. Car tous ceux qui sont conduits Kuko barongorwa na mwemu w'Imana bose sont enfants de Dieu. nibo bana b'Imana. Amen. 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 S'il vous plaît, Ndabasabye, je le répète ndabisubiramwo encore aujourd'hui, n'uyu munsi nawo, Dieu l'a mis dans mon cœur. kuko Imana yabishize mu mutima wanje. N'écoutez pas les paroles superficielles. Ntimwumvirize aya majambo mu buryo bw'imirenzako, ariko mubishire ku mutima. Ndasabye muri data Bog asubire gusoma uwo murongo ubu rero. Et je demande ensuite que Hanyuma chacun se ndasaba sente umwe personnellement wese concerné. yiyumve ko bimuraba, Aujourd'hui, ariwe biraba, kuko uyu munsi ijambo rya mwemu yera ribwira twebwe, ribwira wewe, ribwira na jewe. je vous en prie, écoutons encore Ndabasabye twumvirize kandi iri jambo, Abaroma 8:14, kuko abarongorwa na mwemu w'Imana bose Fils de Dieu. nibo bana b'Imana. Amen. Et le Saint-Esprit conduit dans tout. Kandi mwemu yera arongorera mu kuri kose. Et ainsi nous devons simplement dire que même le Dutegerezwa rero kuvuga yuko mbere n'umugwi w'abapantekoti bifata ko baronse mwemu yera est resté dans les enseignements bagumye de l'ancien, mu nyigisho y'ishengero dans la doctrine rya trinitaire, kera, mu nyigisho y'ubutatu, mu mubatizo w'ubutatu, et ne sont kandi conduits par ntibarongorwa na mwemu w'Imana. et tous les parler en langue. Ibi ukuvuga mu ndimi kose ntacyo bivuze, ubuhanuzi bwose ntacyo bumaze, ibitangaza byose ntacyo bimaze. Oya, ahubwo mu by'ukuri dukwiye kuba turongorwa na mwemu w'Imana, Et que nous ne soyons pas de ceux qui, hanyuma ce jour-là, ntitube muri bariya
abo kuri uriya munsi bazovuga ngo mbega ntitwavugishijwe mu izina ryawe, N'avons-nous pas chassé mbega les démons? ntitwirukanye amadayimoni, N'avons-nous pas fait mbega des miracles ntitwakoze et des signes? ibimenyetso n'ibitangaza? Le Seigneur hanyuma umwami devra répondre. azotegerezwa kubishura ngo ni muve aho ndi sindabazi, nkuko muri Matayo 7:21-22. Mbere y'abashiki banje igihe kirakomeye Qu'il faut cyo gufata nka nkama encore ku et buryo encore le mu souligner. buryo bubandanya kandi bukomeza tubishimikako. Ijambo rya Mwemu Yera ribwira twebwe uyu munsi S'accomplit hasohoza tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. ngo abarongorwa na Mwemu w'Imana mu kuri kw'ijambo Sont abo enfants de nibo Dieu, bana les vrais b'Imana, enfants de abana Dieu. by'ukuri b'Imana. Et c'est pourquoi Nico gituma nous remercions le Seigneur de nous avoir conduits dans turashimira toute la umwami yuko yaturongoreye mu kuri kose Continuez kandi à nous conduire. yuko abandanya kuturongora. Je t'en prie. Nous lisons de Jean Turasoma 17, muri Yohana verset 18, 17 umurongo wa 18 Jean 17, verset na 19. 19. Yohana igice cya 17 Comme umurongo wa tu m'as 18 envoyé dans le monde, n'umurongo wa 19. Nk'uko wantumye mu isi aussi je les ai envoyés. niko nanje nabatumye Je me sanctifie pour eux. nabatumye mu isi, kandi nanje niyeza ku bwabo kugira ngo nabo babe bejejwe mu kuri. Amen. Hahimbazwe kandi hashimwe umwami wacu. Ceux qui l'envoient. Mbere n'abarungitse, Et cela me rappelle ibyo rero binyibutsa à ce que, comme vous le savez, nk'uko je peux rendre mubizi témoignage de quelques ndashobora témoignages, gushinga intahe mu ntahe je peux rendre zimwe témoignage zimwe, de quelques ndashobora expériences gushinga intahe surnaturelles. mu myimenyerezo imwe y'indengakamere. Quand le Seigneur Ndetse dit, n'abashiki banje igihe umwami avuze l'Esprit ngo sera mwemu wanje azerezwa muri wewe, l'achèvement igihe uguhererezwa kuzoza, et que viendra et que tout igihe sera bizoza kandi byose ijana ku ijana bizoba bihoza n'Imana, bihoza n'ijambo ry'Imana. Aho rero cet esprit nkemu yera azerezwa muri twebwe mu bwoko bw'Imana, mu bacunguwe by'ukuri, ngo sanctifie ubeze mu kuri kwawe, ijambo ryawe ni ryo kuri. Haleluya, amen. nous encore Mbega tuba dufise wundi murongo umwe canke nk'ibiri. chapitre Turasoma mu Baheburayo 12:14. Abaheburayo 12 umurongo wa 14. recherchez la paix avec tous. mukurikire kugiranira amahoro n'abantu bose no kwezwa, Ne verra kutejejwe atazoraba umwami. ce verset aussi, frères et sœurs, N'uyu murongo nawo pourrait bene data n'abashiki banje nawo ukwiye gusubirwamo gusoma rechercher la paix ngo avec tous, murondere kugiranira amahoro n'abantu bose n'ukwezwa. dans laquelle Ibyo personne ne verra. atakwezwa nta n'umwe yobona umwami. Nous devons insister Dutegerezwa gushimika kuri uku kuri, et simplement dire, tukavuga gusa, le dire de tout cœur. tukavuga n'umutima wacu wose. Seulement celui qui se laisse Ni maintenant umuntu gusa sanctifier ubu dans areka la parole akezwa de Dieu, akerezwa mu ijambo ry'ukuri, ceux qui ont été niwe lavés dans le sang. agira umugabane mu Il bagize s'agit en effet d'une ubwozwa n'amaraso y'umugezi w'intama. révélation. Bijyanye no gucungura byuzuye, ubwa mbere hatangura amaraso y'umwagazi, hanyuma ijambo ry'Imana, hanyuma ukugomba kw'Imana. C'est lié. Byose birafatanye kandi turashimira umwami. Je le répète, Ndabisubiramwo, nous remercions le Seigneur turashimira umwami envoyé dans ko notre yarongitse mu gihe cyacu mwenda data Branham avec les paroles de Dieu. hamwe n'amajambo y'Imana, kandi ubwo butumwa De sa bw'Imana bw'agakiza et puis être porté dans le monde bwashoboye gutwarwa entier. mu isi yose. Maintenant, les derniers
ubu rero Vraiment, tous les derniers. abanyuma na nyuma bahamagarirwa gusohoka. Mubibwire abana banyu, mubivuge mu miryango yanyu, mubibwirane bamwe ku bandi. Ubu abanyuma bariko bahamagarirwa gusohoka, kuko ukugaruka k'umwami kuri ku muryango. Kandi umwami wacu yabivuze neza ngo igihe muzobona ibyo byose bishika, muraramure imitwe yanyu, kuko ugucungurwa kwanyu kuri hafi. Luka 21:8. Turasoma mu Bikorinto ba mbere 15:51, Abikorinto ba mbere 15:51 na 52. Voici, je vous dis un mystère. Ehe, ndababarira akabanga, ntituzosinzira twese, ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira. Kuko inzamba izovuga, abapfuye bakazugwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa. Amen. Haleluya. Hahimbazwe kandi yashimwe umwami wacu. Mu kugaruka k'umwami wacu, abapfuye muri Kristo bazobanza kuzuka, hanyuma natwe abagumye ari bazima, twebwe abazo ari bazima tuzohindurwa, hanyuma tuzamurirwe hamwe kugira ngo tubane n'umwami ibihe byose. Bene data na bashiki banje, umwami Imana yatanze ugucungurwa kuzuye mu mwemu, mu bugingo no mu mubiri. Umwami yakosoye ibibi byose byari byatejwe no kugwa, yatanguye ibiremwa bishasha, kandi azobiraheza mu gihe cacu. Uyo ahabwe icubahiro. Turasoma umurongo wa nyuma wa Bibiliya, dukura mu Baheburayo 10 umurongo wa 36 n'umurongo wa 37. Baheburayo 10:37, 36 na 37. Kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimwamara gukora ibyo Imana igomba, mubone guhabwa ibyasezeranye. Kuko hasigaye igihe gito cyane, kandi ugira aze azoza ntazoteba. Amen. Nta na rimwe mu myaka 2000 iheze uyu murongo wa Bibiliya washobora gushimikwa ko nkuko bimera mu gihe cyacu, kuko ngo hasigaye igihe gito cyane, kandi ugira aze azoza ntazoteba. Ikintu nyamukuru nuko dusoza agace ka mbere, tukaronka ubuntu kuva ku Mana, ubugombe bw'Imana bushobore gusoza biciye muri twebwe. Kandi nkuko twabisomye biheruka ku bijyanye n'isezerano n'ibiri mu iryo sezerano, no gushira ukwizera mu isezerano. Bene data na bashiki banje, reka dusubire tubivuge irindi rimwe. Ni ubutumwa bwa nyuma imbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo, uguhamagarwa bwa nyuma. Hanyuma hategerezwa
gusohoza après avoir accompli la ngo volonté, nimwamara gusohoza ibyo Imana igomba on le but. gukora ibyo Imana igomba Et c'est pourquoi tuzoshikira nous devons intego prier sérieusement. nicyo gituma tugeza gusenga dukomeje mwami mukundwa ukugomba kwawe gukoreke mu buzima bwanje Et c'est ainsi que nous uko avons lu. uko niko twasomye Après avoir accompli inyuma la volonté de Dieu, yo gukora iby'Imana igomba inyuma yo gusoza iby'Imana igomba sur la volonté de kandi Dieu en croyant, dusoza iby'Imana igomba mu kwizera mu kubatizwa mu kumenya yuko ibintu byose byari ku ntango mu ishengero mu buryo bushasha bihari kandi ko byose byagarukanywe kandi ko mu by'ukuri l'accomplissement de la volonté, inyuma yo gusoza iby'Imana igomba nous recevrons twakira mu gihe cyacu promis. ubutunzi twasezeranijwe Encore une fois, kandi chers frères et sœurs irindi rimwe berete tarashiki banje de Zurich, bizirich adressés à tous les frères et sœurs, bibwirwa bene data bose à tous les n'abashiki bacu traducteurs, abasobanuzi bose la parole que frère Cher musubiremwo a musome lu en introduction. ijambo mwene data shera yadusomeye mu ntango hanyuma mwumvize n'andi majambo yose hanyuma muvuge ego kuri buri jambo ryose Recevez chaque parole. mubyemere mwakire ijambo ryose ku giti cyanyu nk'ijyanyu bwite hanyuma Isaïe hasoza 55, Yesaya 55 ijambo ngo ijambo risohoka mu kanwa kanje niko Imana ivuga ntirizosubira kuri ntirizongarukako ubusa ritabanje gusoza muri wewe muri jewe muri twebwe pourquoi ico elle a été ico ryarungikiwe elle a été envoyée ryararungitswe en notre temps mu gihe cacu pour kugira ngo appeler à sortir tous rihamagarire ceux qui sont destinés gusohoka abo bose à expérimenter bagenewe kugira umwimenyerezo kuba mu izamurwa igihe umwami azoba agarutse kugira ngo babane n'umwami ibihe byose muhezagirwe amen prenez courage. musubirane intege Nous passons par des épreuves duca toutes mu bigeragezo by'uburyo bwose Dieu ariko imana marche. Dieu le Seigneur umwami imana ajyanye natwe de la foi à la vue. tuzova mu kwizera dushike mu kubona irindi rimwe Ceux qui ont entendu la promesse en ce temps, abumvise isezerano ryo muri kino gihe qu'ils n'ont pas ntaco associé ryabamariye kuko batavanze ibyo bumvise ngo bivange no kwizera no kumvira qu'il nous soit donné à toi et à moi, tubihabwe wowe na jewe tous les frères, na bene data bose b'abakozi na bene data bose n'abashiki bacu mu isi yose de faire ngo la volonté de dukore kugomba kw'Imana Dieu et de servir le Seigneur kandi dukorere umwami mu kwizera no mu kumvira kugira ngo tube twiteguye bukuza kwiwe hahimbazwe kandi hashigwe hejuru umwami kubwo ugucungurwa kwarangiye qu'il soit remercié ashimigwe isezerano iryo yagiranye natwe kubwo amaraso qu'il a versé pour, ayo yamenye ku bwacu pour les promesses kubwo amasezerano ayo yaduhaye kuko il les accomplit toutes yose dans nos vies. ayasohoreza ubuzima bwacu muhezagirwe De la bénédiction mu mugisha Dieu Tout-Puissant w'Imana ishobora byose en le nom mu izina ryera rya Yesu amen Les chemins peuvent être inconnus, mais inzira ishobora kuba itazwi ariko singenda jenyene kuko umwami nta mpemba iyo ndamukurikira icoshika cose avec moi jour après jour, umunsi ku wundi je sais ndabize yuko umukiza wanje ari kumwe nanje il est toujours avec moi. misi yose ahorana nanje misi yose ahorana nanje Il est toujours avec misi yose ahorana nanje misi yose ahorana nanje mu mvura mu zuba yesu aba ari kumwe nanje
igihe ibihuhusi bihuhuta bikomeye ibicu bikijima hose kandi imipfunda ikanyisuka ko umwijima w'ijoro, unkura ko ubwoba bwose akomeza ko urukundo angomeza ko ikiganza. Amen. Agumana nanje, agumana nanje mu zuba, mu mvura. Yesu agumana nanje. Igihe uguhangayika by'inosi binkikije nk'igifungo, igihe ubushobozi bw'ukuzimu wabukikije ubugingo bwanje, aho rero numva ijwi ry'umwami rimbwira ngo tekana, sindi kure, raba uko ngukunda. Agumana nanje, agumana nanje mu mvura, mu ruzuba. Yesu agumana nanje, agumana nanje, agumana nanje mu ruzuba, mu mvura. Yesu agumana nanje. Amen.